ijambo ryari rifiswe na Dieudonné Bashirahishize, tugiye gufata kano kanya k'iminota 20 kugira ngo duse n'abasoza kino kiganiro. Dieudonné Bashirahishize, mwariko murishura ikibazo cabajijwe n'umuntu yitwa XP, mwasa n'abarangije. Sinzi yuko ku bandi bari babajije hari ikindi mugomba kongerako imbere yuko duha ijambo Pacifique. Jewe sinzi rero aho sinzi ko inyishu natanze nko kwa Niyongere ko yari inyishu kuri Bonfils Niyongere zumvikanye, inyishu ku makenga mufise kuri uyu munyamurenge avuga ko avugira abanyamurenge, hanyuma akavuga ibijanye n'imigwi igwana, amoko yayo, ko we mu Burundi byose bimeze neza, ushobora kugenda ukagaruka. Mwari mwamwishuye nawe, ngira sinzi ko hari utundi tubazo mwoba mwagomba kwishura inyuma ya XP, ku tundi mwamwa izindi nyinshi mwari mwateguye ku bandi bari babajije. Jewe nariko naciye nsa nk'usozerera kuri Ndorere, sinzi yuko kwa Ndorere ntimwari bwishure. Mwacitse mutaramwishura Ndorere. Kwa Ndorere yabajije ikintu gihambaye ati mbega none ibintu muriko muratubwira vy'uko abantu bogenda buhoro buhoro bakagira amakenga ntibishobora kudindiza ihinduka. Ikibazo casubiye kandi kirabazwa na Andris mu yandi majambo. Je nariko mvuga nti imyaka 10 n'imyaka myinshi, n'umwana yavutse aheze imyaka 10 nibaza yuko abatanguye guca kenge. Abantu bakwiye kuja barakuramwo ivyigwa mu bintu tumaze gucamwo. Twebwe ntituvuga tuti umuntu afise intumbero yiwe runaka ashaka gukora ngo ntayikora, ahubwo umuntu agira ati ntimujane na nyabahururu. Pacifique mu kiganiro yatanze mu ndwi yahera yaragarutse ku kintu gihambaye c'uko umuntu akwiye kumenya uwo bari kumwe. La confiance n'exclut pas le contrôle. Nukuvuga mu gihe ufise umuntu muhanganye afise ziriya miliyaride mwumvise, ntushobora kumera kirazira kugaya. Mu Kirundi bavuga ngo umwana atari gwawe ntuvuga ngo ndagukubita, uvuga uti ngo tugwane. Rero kuba maze kwiyumvira ico kintu c'uko bagwana, utangura kumenya nabo muri kumwe yuko musangiye urugendo. Rero umuntu avuga ati abantu nibaca kenge, bareke kugira ibishobisho no kwizigira vuba abantu bose, kubera yuko akubariye gusa ko ibintu mu vyumva kumwe, nta verification ibaye, ntugerageje gutororokanya amakuru atandukanye, usanga bitwara mu kaga. Rero uno munsi tumaze kubona nk'ibi vyashikiye uwo muvukanyi, navuze ko ntabigaruka ko kubera dufise ibibazo gusumba inyishu, ariko ikintu gihambaye nukuraba yuko iruhande y'amajambo umuntu akubariye ubanza kuraba uti mbega uyu muntu ninde, ibi bintu bije gute, abimazemo igihe kingana gute, ndetse bambarira kuko umuntu akubarira ivyo agomba, ivyo yoba atambarira vyo nibi. Igihe cose haba mu mashirahamwe haba hehe, abantu bazoguma bagendera kuri confiance gusa, bagafata ke tout est meilleur dans le meilleur des mondes, ko twese turabakirisu twabatijwe tutobesha. Umuntu yavuze ko akora iki kintu ari ico, tuzoguma turi dans l'idéalisme, ariko ata pragmatisme irimwo, atakuraba ibintu uko bimeze. Rero na buhoro buhoro twari dufise intumbero yo kumera nk'abaca intege abantu, ahubwo no kubahamagarira kuraba aho bashinga ikirenge. Hanyuma
hari uwari yambajije ati mbega avuze ibintu asimetrike ntimugomba guca intege abantu babona n'ibintu biriko birayangara. Je nako mvuga nti uno munsi ku buhinga bwa none aho bugeze ibintu biriko biratera imbere gose. Nta muntu yotera imbere araba muri retroviseur gusa ngo banaka baragize uku birakunda, banaka baragize uku birakunda, natwe bizoca bikunda, ahubwo umuntu aca araba ati mbega amadefi y'iki gihe n'ayahe. Umuntu agerageza guterera kugira ngo abantu barabe kure gusumba, barabe kure gusumba. Umuntu araba nk'ibiriko birabera muri za Ukraine, araba ibiriko birabera muri za Nepal, bishobora kugurura amaso, naho comparaison ntiyama itanga raison, mugabo les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. Rero ikintu umuntu yariko aravuga nuko turafise abantu benshi bize ibintu bijanye n'ubuhinga nk'ibi vya za informatique, mbega nk'ayo mashirahamwe aba ariko ariyumvira ivyo bintu barafise une armée numérique ishobora kugenda ikavoma amakuru yoshobora gutuma nabo bagomba kwicwa n'iperereza baticwa kubera bayamenye kare. Nukuvuga asimetrike nukuvuga kitubahiriza umurongo runaka, ahubwo kigerageza kwiyadapta kubera wo mugwana ari umuntu ahambaye. Il faut faire preuve d'ingéniosité mu gifaransa niko novuga. Abantu bakaraba ntibibaze yuko abantu bazoca mu masantier bati yaciwemwo n'abandi, ahubwo bakagerageza gupusa loin les limites. Umuntu aravye aho isi igeze, ibi vya za intelligence artificielle, ibintu biriko birakoreshwa bw'ubuhinga bwa none, abarundi bakabona yuko ibintu vyahindutse bizosaba inguvu nyinshi, no mu kubijamwo bakagenda bajana amakenga babona bati mbega umuntu turiko turatambukana turiko turaba mu ntumbero imwe canke ariko andaba mu maso kumvo iyi canke iriya. Ntawe rero twariko turaca intege habe namba. Ku ca Rabine nari nagihereyeko, sinzi yuko hari ico nzoba nibagiye, ngira ico nzoba nibagiye Pacifique yabishire. Murakoze. Murakoze cyane Dieudonné Bashyirahishize. Pacifique namwe ngira mugerageze kwishura musongora kumbura ivyo Dieudonné Bashyirahishize aza yishingira ntimubigaruka ko kugira ngo mu kanya dutandukire igice cya nyuma cyo gutanga impanuro no kusoza kino kiganiro, umwanya wamaze kuturangirana. Ego murakoze kandi kumpa akanya. Mpereye kwa Bonfils, hari igice ca mbere Dieudonné yishuye ko sindakigaruka ko, hari igice ca kabiri yashimitse ko nka ingene ubona mu mwanya umwe nk'izi nyigisho z'amacakubiri zifise imigwi ibiri iri kwizigisha co kimwe. Ukabona ugiye kuraba ku mpande zo mu Bahutu, ukabona abantu bakoreshwa n'ubutegetsi bariko bigisha amacakubiri adasanzwe ku ruhande rw'Abahutu. Waca ugenda ku Batutsi ukabona abandi bantu bariko bakora uko nyene nk'uko urwo rundi ruhande ruriko rurakora, bakigisha nabo bakavyigisha ku Batutsi, ariko bose bagahuza les cibles. Aho niho ku bwanje mbona hanateye ubwoba. Umuntu yogize ati birasanzwe ko habaho extremisme Hutu, hanyuma birasanzwe ko hashobora kubaho extremisme Tutsi. Impande zose nabivuze nta bwoko na bumwe burimwo aberanda, nta na bumwe ari ubw'abeza gusa canke ubw'ababi gusa, hose hariya ababi n'abeza. N'ivyo vyiyumviro vya extremisme biba mu mpande zose. Mugabo mu bivyo turiko turabona uyu munsi, ikintu giteye ubwoba n'ingene abantu bariko bakoresha iyo langage iri extremiste mu Batutsi n'abariko bakoresha langage iri extremiste mu Bahutu, cible zabo ari zimwe. Bose barasa abantu berekana amabi CNDD-FDD ikora. Bose barasa abantu bagerageje guhagurukira, bamaze imyaka mbere barahagurukiye ayo mabi y'iyo ntwaro. Niho hari ikibazo kica gitera kizana uti ubwo si laboratoire imwe. Hari n'ibihe usanga n'amajambo bakoresheje ari amwe, umwe gusa akayakoresha ku Batutsi undi ku Bahutu.
ubwo laboratoire ariko irakora bino bintu simwe kwa kugurura amaso rero guhagaze ngaho ubaye wumviriza bamwe gusa ntivyoroshe kutera ubibona ingene barasa hamwe utabumvirije bose ariko ufashe umwanya ukumviriza ngo wo murundi cakenge ukaca wumviriza bwejeri ukumviriza usanga ibintu bariko barakora bisa wumvirije umwe nta fatiro bavuze ukaca wumviriza kuri urwo rundi ruhande usanga ariko bavuga ibintu bimeze kumwe umwe avuga ati Dieudonné nabivuze ati ururimi rw'ikirundi n'urw'abahutu ubundi akaca agenda kukubwira ko abahutu atari abarundi ngo ari abakaravaniye ngo baje usanga bariko bavuga ibintu bimwe izo mpande zibiri si laboratoire imwe iriko irabikora kwa kugurura amaso kuhagaze ngaho hanyuma mbona nk'uyu ambasaderi Sukanangaye mbona basa n'aba Dieudonné asa n'uwamwishuye hari nk'ikibazo cyo cyane tubajije kitagira inyishu nta muntu yovuga ngo uzotwara Uburundi ejo ninde niwo mubaza ku gihugu ciwe Kongo mbega wibaza ko Kongo izobitwarwa nande mu mwaka uza sinibaza ko hari umuntu abashobora kuvuga ngo ni nakazoba hatwara ico bikoze ikintu gihambaye nuko abo vyiga bashiraho inzira zingene igihugu gitwarwa neza hanyuma n'ingene abanyagihugu bitorera neza abatwara nico kubganje bihambaye kurusha kuja kugwanira ku mazina biri mu vyagiye bicanishamwe abantu ukumva abantu menga baratanguranwa ku bibanza binaka bikazana gucanamwo bikaba mu bidindiza urugamba iyo resistance twari turimwo ati gisata cy'ubuntu ntikigera kirasa Red Tabara ico mbona Dieudonné yacishuye neza sino kigaruka ko kiretse ko no kongera ko aya mashirahamwe y'iwacu n'amashirahamwe hanini akora ku bibazo bibera mu Burundi ntabwo twebwe turabahinga ibibazo bibera mu bindi bihugu iyo tuvuze no ku bibazo vya Kongo nko muri Fokode usanga kenshi dukurikirana ibibazo by'abasirikare b'u Burundi ivyo tubona bagiye gukora bitajanye nuko twebwe tumeze n'ingaruka ivyo bariko barakora bishobora kutugirako nk'abarundi ariko ku ruhande rwa Kongo nyene ni vyiza ko biba ibibazo by'abakongomani kandi ndabizeye ko nabo bafise ingufu zo kwigwanira no kumenya kuvuga neza ibibazo vyabo kurusha ko jewe noza kubyivangamwo ntabizi usanga hariyo amadinamike yaho nanje mba ntazi kwa Ndorere naho nyene mbona Dieudonné yabivuze ko neza cyane hari ikindi kintu yongeyemwo c'abantu usanga batagira valeur batagira impuhwe kuri bose sinovuga ngo natahuye neza ico yagombye kuvuga ariko ngerageje kwiyumvira uko nacakiriye jewe ni gisa naho nza guhereza aba bantu bashaka gukiza igihugu bose nuko bamenya kwakira Uburundi bwose nimba abantu bashaka kutubwira ko bakeneye kutuzanira president w'abahutu abariho mu Burundi bariho bavyivugira gutyo ko ari intwaro y'abahutu abandi bakatubwira ko bashaka kutuzanira president w'abatutsi abo bose ntaco bashobora kutumarira namabi amwe nama nabivuze ni ikibi gikozwe n'umututsi n'ikiba ciza cyakorwa n'umuhutu ngo kibe kibi cyangwa icokorwa n'umuhutu bikaba ciza cy'umututsi bikaba kibi bibi byose ni bimwe ushaka kuba president w'abahutu gusa n'ushaka kuba president w'abatutsi gusa bose ntibashobora kudufashiriza Uburundi bukeneye umukuru w'igihugu atahura abona abarundi bose nk'abana biwe no abasanga ndengeje mvuze nkoresheje c'abana ariko abona abarundi bose co kimwe akabazi ko ari leta iteza kubakorera bose co kimwe ikabateza imbere co kimwe ikabaha uburenganzira bose co kimwe umuntu aba barahapfuye abo mu ruhande rwiwe gusa abo mu rundi ruhande batamubabaza jewe nk'uyu ntaco mbona ko ashobora kutumarira kiretse ko ashobora kugwanira inyungu za bamwe mu mwanya mutoyi mugabo atovuga ngo agira akamaro ku gihugu cyose adashobora kugira ijisho ribona igihugu cyose hanyuma Mugisha Arnaud yavuze cyane kuri bino bintu vy'inkino vyeze muri no misi aho tubona abambasaderi b'u Burundi bariko baragerageza guca mu bintu vy'inkino kugira biyegereze diaspora umva aha inyishu iranagoye kugitangako kuko ku ruhande rumwe tora twagiriza abambasaderi b'u Burundi ko bafata distance nini ku barundi bari mu mahanga ukasanga umenga abambasaderi baserukira leta gusa ntibibuka ko bajejwe n'abanyagihugu bari mu bihugu
baba bariko barakuva. Ico ni kimwe twama twakivuze ko ingene abo ambasaderi umenga ntibakorera abarundi. Mugabo ku rundi ruhande uku kino kibazo kibajijwe umuntu arashobora kukigiramwo amakenga. Umuntu arashobora kukigiramwo amakenga akavuga ati umugani wiwe ati Bankobu iza ikavuga ko isohoye amafaranga yayo kugira ize gukinisha inkino muri Suède, ni ibintu bisanzwe. Ubwo birasanzwe uyu mukuru wa basket mu Burundi agiye kuja muri Suède, nk'uyu Ntakarutimana Aloyize azwi ingene yegereye iryo perereza, azwi iperereza ko muri quartier 10 ryakorera mu nzu yiwe, yarazwi nyene ko mugwizatunga akorana n'iperereza ry'u Burundi. Birasanzwe ko uyu ari waje kwiyegereza abarundi bari mu mahanga. Ku bwanje ikintu kinini novuga kuri ibi n'igiki nuko abantu bugumana ryabanga turiko turavuga. Erega turiko turavuga kumenya ko iperereza ririho ntibinasigura ko abo mw'iperereza tutanabavugisha. None amakuru ntiturara tuyabakuramo, bamwe ntibanaturondera bakayaduha. Ntibivuga ko tutabavugisha, mugabo abantu ntibakwiye kwibagira ico bari, ntibakwiye kwibagira umu adversaire bafise, ntibakwiye kwibagira n'uruyeri rw'ubutegetsi ruca muri ivyo bintu vyose kugira rwiyegereza abantu hanyuma runabatandukanye. Mpagarira abantu Pacifique gukanura. nazwe kumbure kuri ico kibazo, iki kibazo c'uyu munywanyi yabajije c'ivy'inkino, kumbure ko ngira nuko abantu basanzwe babayeho mu bwoba canke ibintu vyose usanga babigize ko amakenga. Hari ego Dieudonné Bashiraho ishize amadiaspora menshi ku babizi aritunganya hanyuma agashiraho imigwi ikina ko batumira ba ambasaderi bashobora kuza baje nk'abaje kwitaba ubutumire bwa diaspora, ko Bankobu ishobora nayo nyene gutanga sponsor ku mamayo, bakaba barayisavye akaba ari umwe aziranye n'abategetsi ba Bankobu bakemera kubagurira mamayo, kuko kenshi nk'amamayo yo gukinisha basaba ama sponsor, birashobora kuba vyaciye muri iyo nzira. Ariko kandi nk'uko uriko urakebura karako kumbure ko ngira kubatazi ukuntu amakrebe y'amadiaspora ajaho, kenshi usanga bitegeranye cyane n'ama ambassade, muga ko ama ambassade bakunze kuyatumira iyo habaye inkino cyangwa iminsi mikuru. Ego nariko ndavuga nti abantu ntibofata ko badashobora kuvugana n'umu adversaire. Ikintu gihambaye nuko bamenya umu adversaire uko ameze n'inzira ziwe ashobora gukoresha, bakiyubara mu vyo barimwo. Inkino ni kimwe mu vyo iperereza rishobora gukoresha kugira rishikira abantu kandi rishobore kubakoramwo amakuru. Ico nta numwe akwiye kucibagira. Kera Perezida Nkurunziza akiza, murazi ko yari afise nk'ujya mugwi wiwe Alleluia FC, hariho Alleluia FC, hariho Korale Komeza Gusenga. Agiye kugendera intara wasanga abantu bo muri iyi migwi ibiri bateza kuba bashitseyo imbere yiwe, gasanga bahabaye indwi yose imbere yuko we waza, bariko batembera mu bantu, bariko barumviriza ivyo abantu baganira muri utwo turere. Ahari ugasanga nk'iyo migwi ibiri Alleluia FC na Komeza Gusenga zari izimwumviririza ivyumviro vy'abantu. Narivuganiye na bamwe mu bari muri iyo migwi ibiri nyene, baranyibwirira ibikorwa by'iperereza bakorera Nkurunziza. Uri kurabirabira inyuma umenga no gukina gusa, ariko hariho urundi rwenge rwagiyemo. Rero iperereza rirashobora gukoresha ibintu bimeze nk'ibisanzwe byo gusenga, ibyo gukina, n'izindi nama bogira, ibyo kwinezereza, ibyo gutamba, ni byinshi bishobora gukorwa kugira ngo ibe inzira y'uko abo mu iperereza bashyikira abantu bwa mbere bwo bakabamenya, bagashiraho ubugenzi bashobora kuzokoresha ejo kugira bamenye, bavuga ati ujya twoshobora kuvugana, twoshobora gukorana. Hari aho barabira kuri faiblesse umuntu afise, bamenye ko uyu muntu afise ingorane n'umushomeri, afise ingorane y'ideni muhanza ateza kuriha, ugasanga bahereye kuri iyo faiblesse bakaba bamukweze, bakamurihira ico, bakaba bafatanye bagatanga kumukoresha ibindi. Ariko ivyo ntibikwiye kutumugaza, ntibikwiye kutumugaza ahantu hose. Abantu ntibamenye gusa ubwenge bw'ingene baba mu vyo barimo, nico gihambaye. Nibiki utanga, nibiki udatanga, ni ryari ucunga ukamenya ko uwo mwari kumwe nawe yamaze gufatana n'ivyo, bishobora gucaho canke bagaca n'ahandi. Ni gute
ubitora ukabona ko uwahora ari umugenzi atanguye kunyerera, atanguye kugenda, atanguye kurondera amakuru udatahura igituma ari yasigaye arondera. Ni bene ivyo nayo ubundi kibano cose Dieudonné yavuze ati no mu bavukana uzosanga uwo muvukana yagiye gukorera iperereza kandi muvukana, none muzoca muheba kuvukana, uzomenya ko arikorera mugume munavukana. Aho mu bwenge bukwiye kugumamwo kimwe cyo kuguma dukanuye tutijajara, tuzi umu adversaire dufise ko atoroshe. Hanyuma ikibazo mbere nyamukuru buriya dufise ni absence d'un mouvement iduhuza. Niho ngira nza guhereza ko kuba tudafise ikintu kimwe kiduhuza twese, turacyafise iyi ngorane, kuko umwe wese yigwanira ari wenyine ku gatwe kiwe, akiyumvira uko abibamwo, aho haracyariho ingorane. XP yamwishuye neza rwose, Maître Bashyirahishize. Je nari kumwongerera ko ntamwumvirije, nsanga yabaye umurundi kuturusha. Ni nk'uko yoza yumva ari jewe ntanguye kuvuga ibibazo by'abanyamurenge kumurusha, nkatangura kumubwira ko bakundwa na Tshisekedi kurusha uko bamwe bavyibaza, nkatangura kumubwira ko umuhari naka wabo atari umuhari, akari genza kuyimusigurira no kuyimwigisha kandi ari ivy'iwabo. Nibaza ko ivyo ndabigize yoshobora kwibaza ikibazo ati none Pacifique we n'igiki ari wasigaye aza kunyigisha ivy'abanyamurenge. Rero nibaza ko niko yarabaye mu Burundi, ni vyiza, abanyamurenge n'abavukanyi bacu turabakunda, ariko kandi ugiye mu muryango w'abandi womenya no kububaha, ntiwinjira mu muryango w'abandi ngo ari wewe uza kwigira umwigisha wabo. Kumbure worindira bakakubaza bati wonterera icyumviro ngaha, iki twari ko turiyumvira ukibaza woduhanura kwiki, ariko si we wo kwinjira mu rugo rw'abandi ngo ari wewe uja kubaha amareso. Icatumye duhaguruka muri 2015 twebwe turakizi, dukeneye umunyamahanga. Hari ikibazo cy'uyu XP cyo kimwe n'abandi bari kumwe, sinzi ko muza mukurikira ama space bakora, baravuga cyane ku bibazo by'u Burundi. Mbega mu makuru mufise kuri ya mikenyuro y'iperereza, barashobora no gukoresha abanyamahanga gute? Abanyamahanga ari bo basigaye baremesha ibiganiro ku Burundi, bagakoranya abarundi, hanyuma akaba ari bo batanga amajambo ku bibazo by'ikindi gihugu. Mu kiganiro navuze ubuheruka, naravuze nti ikintu nyamukuru ubu cible nyamukuru y'iperereza ry'u Burundi n'umuhare witwa M23. Naragisiguye bihagije, muca mumenya ko ubwo butegetsi bw'u Burundi n'iryo perereza ry'u Burundi ritegerezwa gukora ibishoboka vyose cyo bafasha kuronka ayo makuru yereke M23, nimba ari guca mu nzira zicanishamwo abitwa ko bari boshigikira M23, hanyuma muri abo hakabamwo abashobora kuvuga nk'ibi twari ko turumva vya XP, no kuvyitega. Ntaco iperereza ritazokora rijanye no kuja kurondera amakuru hariya. Ikindi cya kabiri, ico leta y'u Burundi kunze kuvuga, umuhari kunze kuvuga ko bagwana, ni Red Tabara. Aho bitandukaniye n'umwe yavuga ko Red Tabara bagiye batayirasa, ariko mu mvugo yo ivyo twumva leta y'u Burundi ivuga Red Tabara ko ari mu gusigura igituma yagiye muri Kongo ivuga Red Tabara. Rero muri ico gihe ko habaho wo ruhande rwa hariya aza gushimagiza leta ya Ndayishimiye, aza kutubwira ko ivy'u Burundi ari bitangaza, ni kimwe mu bimenyetso bitabesha ko iryo perereza n'ibwo butegetsi bufise abanyamurenge bakorana. Noneho si n'ibinyegezwa, birazwi ko hariho bamwe mu bagwanyi b'abanyamurenge, bamwe usanga bafise amazi Bujumbura, bamwe usanga abagore babo babi Bujumbura, bamwe usanga yabagiye gusaba igwanisho mu gisirikare cy'u Burundi, twarigeze ko tunavyandikako, turabizi. Rero muri ico gihe nta wotangara ko muri bo hariho koko abafashe inzira yo gukorera leta y'u Burundi. Mugabo je ico nosaba abantu bene aba nuko vyiza ivy'u Burundi bo birekere abarundi, ivya Kongo bakabikora nk'abakongomane bo bakimenyeranira hagati yabo, ingene hagati yabo bagenzanya, cyangwa ibibera ku butaka bwabo ivyo bakimenya. Mugabo ko umunyamahanga aza kumbwira ngo Burundi n'igihugu kigendwa cy'amahoro, akaza kubibwira impunzi y'umurundi, nagira nkoresha ijambo ribi, ariko ni kimwe mvuze nti niwinjira mu rugo rw'abandi
uramenya guca bugufi wubaha abaho hantu urindire ko bagusaba impanuro ntaba ari we buza kwigira umwigisha wabo turazi igituma twagwanije ubujya butegetsi muri 2015 turazi igituma turi impunzi turazi igituma tuvuga gutya turazi ingene bwo butegetsi buriko buratwica ntabe umunyamahanga rero aza kuduha amareso ku gihugu ciwacu nico numva no mubwira nanje niyumva ngiye kumuha amareso kuri Kongo azanyishura kunyene muga hageze ibibazo by'abarundi aza twubahe nk'abarundi turabarundi kibazo cyacu tukivugana hagati y'abarundi ibyo dupfana ndayishimiye turabizi twebwe siwe akwiye kuza kubitwigisha ikigira kabiri Dieudonne yimwishuye neza ati nimba afise ibibazo apfa n'u Rwanda agende abivugane n'u Rwanda nyene ntashobora kuza twebwe kudufatanya n'ikindi gihugu nta Rwanda rwaduhamagaye ngo twiyamirize ikingo cya gatatu cya Nkurunziza nta musi numwe ibyo twanditse vyari bitomoye vyahereye mu ibwirizwa shingiro ryacu biri mu masezerano y'Arusha yiwacu amasezerano y'Arusha ari hagati y'u Burundi n'u Rwanda ni hagati y'abarundi ayo masezerano yaratomora ivyo umukuru w'igihugu ashobora gukora n'ibyo adashobora gukora umukuru w'igihugu yarondaye guhindura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi biramunanira yari inama nshingamateka afisemwe abashingamateka benshi biwe biranga rero uyu muntu turamusavye ibibazo vy'iwabo ababikore ko nkabo areke kutwinjirira nta Rwanda rwaje kugira kudeta mu Burundi muri 2015 nta Rwanda rwigeze ruza kugwana mu Barundi abagiye kugwana mu makambi barabarundi nta munyamahanga yagiye kugwana kijya gihe rero ibi bintu turamusavye aza aratwubaha gutya areke kuza kwivanga mu bibazo vyacu bafise ivyo bapana rede tabara kuri terrain ivyo bibera muri Kongo ni ibibazo byo muri Kongo nyene ingene igihugu imigwi y'abanyamahanga iza kukigwaniramwo ikacicaramwo igafataho ikibanza ivyo je sinobimenya sinzi ingene babanye twebwe ntiturabare dutabara Dieudonne yagize ati genda mu bibazo abayivugira ico cumvikanye twebwe ivyo ntitubizi byo muri Kongo mugabo hageze ivyo Burundi atwubahe atwumvirize niyumva tumuhanuje aze aduha impanuro tuzoba tumusavye Pamela yambagije ikibazo ati mbega mu byo twumvise kuri Rabin hoba harimwo muvuma yitwa Rapide Seruka nukuri nobangira ntangure kurementanya hamwe novuga ico kintu abo twavuganye ikintu je ndakivuga uko nakibwiwe nagitohoje hariho ikindi hafise aho bahurira ntaco nzi n'ukuri jewe navuze ntinaganira na mukuru wa Eroa ariko atabariza murumuna we araheza aransigurira amakuru afise mu nyuma kuri ivyo bintu nicoba cyari kijanye Rabin nta munota numwe yigeze acishamwo ijambo Rapide Seruka nukuri ntaco nzi ico kintu ntaco ndakiziko nobangira ntangure kurementanya nanje hamwe novuga ivyo bintu niwo muco numva notanga kuri kino kintu hanyuma Pamela kandi yambagije ati kuri igihe c'umuhisi Kiramunda ku rubuga rwiwe yaravuga ko afise ikiroberi navuze ko ku ruhande rumwe niko namuvuze ariko ndagira ingorane yo kuvuga umuntu aba yaramaze kwitaba Imana asanga bitariko biranyorohera ariko nkuko yakimbagije iki cyaraca kuri urwo rubuga rwiwe yarambara amapete y'umufisiye w'u Burundi rya tenue légère gashyirako amapete hari aho yagira major hari aho yagira colonel n'ivyo hanyuma akongera akavuga muvuma yita MNB mu majambo yose umenga yari muvuma national Burundi cari kiroberi wumva hamwe atuma ko uwitwa ko ari umukuru wacu ahandi we nyene akivuga nk'umwe mu ndongozi z'ico kiroberi akanavuga ko ari kuri terrain ari ku rugamba hiyo mu za Kongo uravye aho biza gusa n'ivyubu ndamaze kuganira na bamwe
mubazi ivy'iyo mihari yari iri muri Kongo muri iyo myaka ya myaka za 2010 uduga, iyo MNB yaboneka nk'umuhari woba wari usuma urusaku ku wundi muhari wavuga ico gihe witwa Frona Butabara. Niyo makuru nari mfise ico gihe, ariko sinza kurenza ngaho nohava sanga ndengeje urugero ntava mbesha, ariko amakuru nari mfise y'ico gihe yavuga ivyo. Hanyuma yavuze ati ho bari akarorero kandi kabandi bavuga cyane ko bagwanya CNDD-FDD ariko bakaba bariko barayikorera, aca anavuga ka akarorero ka Rabine. Kwa Rabine je ico navuze ndamwibaza ko navuze nti ubu ibibazo ni byinshi cyane, ni nako na mugenzi wanje hano yabivuze bitagira inyishu, bimwe bizoza gutomoka mu minsi iri imbere tumaze kubona ico bazokoresha uwo Rabine. Kuko ku bwanje ico sigurika conyene ko yo bakorera iperereza ni igihe twobona ibintu bamukoresheje bija mu nyungu y'ubutegetsi bw'u Burundi, nka kirya navuze cyo kurondera gucafuza u Rwanda cyangwa kurwanya inyungu z'u Rwanda. Mugabo ku bindi abaye yari umu agent wabo abaronderera amakuru bakaca bamugirira bijya irirongriye, dans ce cas ntivyo kumvikana kuba bo baba barashoboye guplacer un agent yoba yarashitse aho Rabine yashitse akizigirwa uko yizigiwe, bo nyene bakaca bafata ingingo yo kumugriya. Aho nta logique du renseignement yoba ikirimo, byo bitumvikana, yoba ari renseignement ikora à l'envers. Rero kazoza niko kazotubwira by'ukuri ko Rabine yakorera iryo perereza canke ko yari yibaza ko ahagurutse ku guhindura ubwo butegetsi asanga yabikoze atavyitondeye akagwa mu mutego w'iryo perereza. N'ikindi je mbona ko gitera kija no muri ivyo ni ingene umwe batumye ujya Alexis Hajayandi bari batumye we waridegemvye. Alexis Hajayandi ntiyigeze ahagarikwa, bahagaritswe ari hari, ariko we ntiyigeze ahagarikwa. Afise amafoto nkeje ariko aratembera ku Mutakura, aramufotoye mu Kamenge ariko ararengana. Hajayandi Alexis aridegemvya, we nta ngorane afise. Mugabo ba Rabine barafashwe. Rero aho harashobora gutuma umuntu atangura kwibaza ibibazo kuri ico, kubera iki boba nimba bose barabakoze iperereza rimwe, kuko umwe bamuretse akidegemvya abandi bakaca bapfungwa kuriya, hakaba haje n'amajambo twegeye kumva mu kanya ya Medal. La suite nizo bitubwira, inyuma niho hazotwereka neza ivyo arivyo. Ariko kuba vyarashika akavuga nabi rero Dutabara, nibaza ko uri mu murongo w'ivyo twamaze kuvuga. Ibintu vy'imihari iza imeze nk'ubudumbidumbi bwinshi, ukamengo iriko iratanganwa, ico bivyara nico nyene, bivyara gutukana kw'iyo mihari, bivyara gutegana imitego, guhiganirwa ku bantu barondera kurokirita, guhiganirwa kuko bibaza ko bokura ibibafasha, bikaca bizana hari ijambo ry'igiswahili ngo gupondana, ugasanga bariko barondera umwe wese gushira hasi uwundi yibaza ko ariyo nzira nziza imuduza. Bimwe ngwanya gose mvuga ko atana kimwe bifasha, ahubwo ivyo bikozwe biranforsa ubutegetsi bw'Ibujumbura babibaza ko bariko baragwanya. Niko ico jewe ndakibona gushika muri uyu mwanya. Andris yagize ati hari ivyo yagiye arambaza ntafise ko inyishu, yambaje ati nk'ivyandiko byandikwa ngo temba temba harageze, bijya byandiko ico byasigura n'abari babikoze sinagitohoje ko. Ni inkuru nabonanye mbere isoko hafi rimwe gusa kiriya gihe, byavuga ko byatowe mu barabara yose mu gihugu, ariko nta bandi bantu benshi nabonye babyanditse ko ico gihe ntaco je nta kuri nabironse ko ivyo ari vyo. Yanabajije, hari ikibazo yabajije gitera kibaza ko nk'abahani hagati y'akazi na muntu bomera nk'abivamwo bagatera baja muri lutte armée, ko tutagiyeyo bizoguma bikorwa n'aba bantu batizigiye, ko kumbure aho mu hagati y'akazi na muntu hari boca bizigirwa. Iki ni ikibazo ca conviction kurusha uko abantu bavyibaza, ni ikibazo ca conviction. Buriya abantu ntibamwe by'agati y'akazi na muntu gupfa kubayo gusa, hariho des convictions personnelles z'umwe wese muri twebwe, hakabaho no kuba amashirahamwe turimwo
ivyo arekuriwe n'ivyo atarekuriwe, ma principe tugenderako. Rero ushobora gushima gufata nk'iyo nzira ntivyoshoboka ko twe tuvyishurira hamwe twese, umwe wese acishura ku gatwe kiwe, ku buryo n'uwokenera kubijamwo. Dufate nka jewe mvuze nti mfashe ingingo yo kuva muri ibi nje mu vya lutte armée, vyosigura ko sezera Focode, nkabivuga icese ni guhera uyu munsi ndasezeye, abo muri Focode twabanye neza, shira hamwe muri bandanye, mfashe iyindi nzira. Ariko n'ibintu bidashoboka ko noshobora gufatanya Focode no kuja muri lutte armée, ntibishoboka. Hakacaza ari ikibazo ca mes convictions, mbega jewe nyene nemera iki ku bijanye n'ivyo. Ico ni ikindi kibazo cumwe wese muri twebwe. Ntabwo uko abantu bavyibaza ngo kuja gufata umuheto byo nyene birakwiye ngo ibintu bice bihinduka. Ni rakursi bamwe bariko barafata bibaza ngo niko vyoroshe nkuko bavyibaza, ariko hari amalutte armée yabaye mbere n'imihari kanakomera. Dufate tuje nko muri Sierra Leone, bace nk'umuhari witwa Rufo kwa Fode Sanko. Umuhari warabayeho, umuhari uragwana, umuhari urakomera, urafata n'ibibanza bitari bike, ariko wari umuhari udafise vision y'igihugu. Wari umuhari ahanini wahereje mu byo kwiba amadiyama, kugurisha amadiyama, guca amaboko abantu. Umva ça ne suffit pas gufata ibigwanisho ngo abantu bibaze ko ari byo bigiye gukiza igihugu. Birasaba ibintu byinshi, hakabaho n'izo conviction. Abantu rero ntibagume bihenda ngo gupfa gufata ibigwanisho ibintu bikaca bihera. Turakeneye abantu do conviction, turakeneye abantu bafise vision nini y'igihugu kandi babona igihugu cyose. Nk'ubu je sinigera ntahura abantu bumva ngo bagomba bagire urugamba uko bohoza igihugu, bakarukora rakagwi kagwanya uwundi mugwi w'abarundi barimo n'abahunze. Sinshobora kuvyumva. Wowe uriko ushaka gukingira Uburundi, gutahana abarundi, mugabo ukacushinga umugwi wumva ko arakagwi kawe n'abantu bakeyi muri kumwe baje kugwana n'abandi bose basigaye, kandi bariko bihutira ngo kuja gusikira ubwo butegetsi n'ingoga ngo abandi bose babasize babatange. Wowe uriko urondera by'ukuri gukiza igihugu ikihe? Nimba udashobora kumva bano bantu bose bahunze, ukumva uti bano bantu bose ndabafise ku mutima, nkeneye ko bataha, kandi nabariya mu gihugu bose ndabafise ku mutima, nkeneye ko nshika ahantu ndabubakira igihugu bose bazobanamwo amahoro, bumva ko ari igihugu cyabo kibubahirije bose. Wowe ugiye gukora iki? Ibigwanisho wifata ukica abantu, ariko by'ukuri ntabwo wowe uhindutse muri revolutionnaire akiza igihugu. Wosanga ubaye bimwe President Museveni yavuga byabaye 72 bamwe bateye 72, aho yabwiye ati mwebwe ntimuri aba revolutionnaire, vous êtes des bouchers baca. Yavuze ati mwe muri abagiye gutemagura kwica abantu gusa, ntabwo by'ukuri muri aba revolutionnaire. Aho n'ahantu ku bwanje harakomeye naho. Hanyuma Fabrice niwe yarangije. Fabrice namwumvise asizemo ikiragane cya hari iwacu ati bagabo, ndamwumva urumva ko ari umuntu azi gose Rabin, azi iyo yaciye, azi ibyo yaciyemwo. We rero ico nakuyemwo nuko ngira turiko turavuga n'iki kibazo cya Rabin, twogikuramwo gose les passions. Bamwe bavuga ngo ibishobisho umuntu afatanye n'ibishobisho, mugabo twogikuramwo tukabanza gutumbera ikiri nyamukuru. Ikiri nyamukuru muri uyu mwanya no gukingira ubuzima bwa Rabin. Nimba kiri muzima, nimba ibyo medali yavuze twizere ko bitari byo ko Rabin yoba kiri muzima. Rero ico tukwiye kwihutira imbere y'ibindi n'ubuzima bwa Rabin. Hamwe amajambo tuvuga twosanga turiko turavyihendako, tugasanga nyabona turiko tumwimbira icobo, tugasanga turiko dufasha abo bariko baramwica, twoba inyuma two kwicuza. Nibaza ko twokwihutira kumutabara, abo umukozi w'iperereza atabo umukozi w'iperereza. Jewe iwanje ikintu gihambaye bwa mbere no gukingira ubuzima bw'umuntu. Niyo twashobora kuburokora kumbura umwe wese mu ruhara azoba yagize bukarokoka, nk'uko Fabrice yavuze, tuzomwumva. Rabin azovuga tumwumve, imvugo yiwe izotubwira icyari vy'ukuri. Yari umukozi w'iperereza ntibizotunanira kuvyumva, atariwe ntibizotunanira kuvyumva, kandi abaye n'umukozi w'iperereza ntateza kucapfa. Sinzi uko nabonye handitse ngo yoba ngo bategura ngo kunyitwarira ngo namwise umukozi w'iperereza. Iswe ko umukozi w'iperereza ni gitutsi. Ibihugu byose bifite abakozi b'iperereza. Mbere ibyo dukora twese d'une façon d'une autre birakontribuwa ku by'iperereza. Ikindi kiganiro twe turumviriza hari abavuze bati arako iperereza ry'ubundi riko rirumviriza. Si byo ryonyene. Muza gusanga amaperereza yose yo mu karere kacu ariko arumviriza.
muza gusanga n'abakure cyane amaperereza yaho ariko arakurikira mu byo twakoze umwe wese d'une façon ou d'une autre icyo twakoze cyagiye kwa alimenta iperereza ryaha cyane hariya rero bavuze umuntu n'umukozi w'iperereza ntibaba bamututse igihambaye gusa nuko turetse ko n'uwo yowe yabivuze cyatamuntu navuze uwo muntu bavuze sinanamuvuze jewe ariko igihambaye ni iki ni uko umenya ko iperereza rishobora gukora ari gukingira cyangwa iperereza rishobora gukora ari kwica rero ukagyitegurira iri kwica ukagyikingira iri gukingira ukarifasha kugukingira ku bwanje ni ibyo mbere nanavuze nti abakozi b'iperereza iyo wabamenye ntibiyama bisigura ko unajya kubagwanya hari ibihe wabamenye ugira ubwenge bundi wowe ukamenya kubaha amakuru batwara ushaka ko batwara niko ibihugu bikora byo iyo bamenye umukozi w'iperereza bashobora kubona ko ari menasi ikomeye bakamugwanya bakanamwica hari n'ibindi bihe iyo bamenye umukozi w'iperereza bonyine bamuhindukiza atanabizi akisanga bamuha amakuru atwara we nyine akaba agiye kuroga urwego akorera ntibisigura ngo twumvise ngo naka n'umukozi w'iperereza no kuca tumera amababa ngo tugiye kuvuga gusemerera ntabwo biba bisigura ivyo no kumenya gusa kubikoresha neza kandi tukirinda ko iryo perereza ryo rishobora kuza kudusambura no kutwica naho norangiriza ngira ijambo ryanje yego Pacifique ngira ngo urakoze cyane mu kanya gatoya turaza kurangiza kino kiganiro Gilbert ariko imbere ko tutarangiza ngira ngo abatumire bacu bogenda baduhaye impanuro ho kugwa iki cyo kugwa nande cyo kugwa gute metre bashirayishize murakoze imbere yuko nshika kuri ico hari ikibazo ntishuye mbona nategerezwa kucishura kuko ndagifise ko n'amakuru make ni ikibazo kijanye n'inkino ku batabizi diaspora yo mu Burundi nk'abakina umupira w'amaboko basketball haraheze imyaka irenga 20 amakontina ashika ngaha ahura bagahura amaclub yabo ariyo yabigiyemwo gusa club yose igafata en charge abantu bayo bagahurira mu gihugu runaka barahuye mu Birigi muri 2023 barahurira mu gihugu c'Ubuholande muri 2024 muri 2025 bahuriye i Geneve mu Busuwisi harabava muri za Canada harabava muri za Sweden harabava mu bihugu bitandukanye by'isi rero leta y'u Burundi kumbure ntiyabona byiza kubona abarundi bo mu mahanga bonyene kugira ngo babonane bashobore kuyaga bataherukana bayage ntibigeze babibona ryiza kubona atakuboko kwa leta kurimo mu Birigi muri 2023 baragerageje kuvyinjiramwo ariko ayo mashirahamwe amaze imyaka hafi 20 abitegura imigwi baravuga bati twebwe nta politike dukeneye kuzana muri ibi bintu uko bariko bararyanisha mu Burundi ngo baze kutujyanisha reka twe twigumire turi hamwe kubera usanga bihuriramwo abantu bose kubera ari abarundi gusa rero ico gihe ambasade yarashizemwo inguvu nyinshi ntivyakunda bigeze muri 2024 ayo yitwa ko ari amabanki imitahe nka yose ari umugambwe ari ku butegetsi barabavuga ngo bagire batanga amafaranga baranasinya n'umugwi ubitegura ariko bavuze yuko ambasaderi atazofata ijambo atazogira uruhara mu majambo avugwa ayo mahera baciye bayafuta harahandi yatanzwe singomba kuvuga ngo byatanzwe naba ariko nagomba kuvuga nko kuri banke commerciale du Burundi Banco umutahe munini n'uwa leta umutahe ukurikira nuwa famille abankuru nziza nabakazohera adeje wayo murayiza ko rero banke iri mu Burundi habuza amadovize guha abantu baja kurangura imiti baja kurangura igitoro biyumvira kuza gutanga ibihumbi birenga 50 vy'amaero nukuvuga ibihumbi vy'amadolari birenga 70 ubuho numva bakeneye gutanga n'ayarengayo umuntu aribaza ati mbega nagatima keza ko kugemurira amadovize abayafise bayimye abarundi bayakeneye
bari basamira isazi ku menyo, bataronka igitoro, bataronka ibintu vya ngombwa. Aho rero niho umuntu nibaza yuko ya makenga twariko turavuga naho natobura. Koko ivyo bikorwa biraruhisha. Uwo mukino jewe sindi kure yawo gose, ndabizi kuko abanywanyi bama ekipe bari nibo bimenya, ariko le facile n'est pas souvent utile. Nta kwemera ibintu ngo ni kubera bije kukorohereza utaravye ingaruka zirimo. Rero kwari ugukubitira akagohe abo bantu bose bari muri ivyo, bazohore bibaza ati mbega umugambwe uri ku butegetsi, kubera vyose urumva yaba vya leta biri umugambwe, muzoraba abagize conseil d'administration abanyamugambwe, abafise imitari n'abanyamugambwe. Ubwo rukundo bakunze abari hanze gusumba bari mu Burundi bashonje ni gwa gusa canke n'urukundo rwa mumpekure. Sindenzaho umwe wese azorondera inyishu, mugabibuka yuko pas d'intérêt pas d'action. Rero ibintu bijanye n'imikino gashobora kuba akaryo keza kuko bagirira nabi abo barondera mu gihe bahaje, gashobora n'akaryo ko gufata abo bantu kare bahura biginana bakabinjiza muri bakabinjiza muri kurya bavuga ngo nta wundi muntu ngo ategerezwa kuba mu Burundi, ngo abantu bose ategerezwa kwiyumvira nk'umugambwe utwara, kumbure babasuke muri ayo madiaspora ni nahazi biba naho biba ari bibi. Rero aha niho hantu nagomba guhera ku bijanye naho n'icokogwa n'impanuro. Nari nigeze kubicako, twahunze dufise ibibazo bitandukanye, dufise ibikomere, kenshi umuntu akavuga ugasanga n'ivyo bikomere biriko biravuga. Abantu rero harageze yuko barengera ubudasa bwabo bakiyumvira igihugu. Iyo umuntu inzu yamuhiriye ko ari imbere, ndavuga nk'abarundi bari imbere basa n'abafashwe bugwati, aguma yibaza ati wa mubanye ari inyuma araza asuke kwa amazi anzimye. Iyo rero uwari kuzana y'amazi yo kuzimya avuga ati abazimya nibagombe bareke kuzimya mu gihe atari jewe nca ndonka, atari jewe nca nkamisha ibivuyemwo, haba hari ikibazo kuri wa mutima wo kugomba gufata no gufasha no kubabara abandi. Abantu rero barakwiye, hariho ingorane zihambaye za ego surdimensionné. Umuntu akavuga ngo jewe ngo umuntu w'igitangaza, ngo ni jewe ngo ibi bintu ngo nabitanguye guhera kera, ngo atari jewe ndabigiyemo ngo vyopfuma bipfa ngo mu gihe ngo atari ibintu ngo bikozwe na jewe. Igihambaye ni la cause. Aha nagomba narigeze kumviriza muri abo bantu bo mu karere, umugwi wahavuye utaha ugahagarika ibyaha byinshi byariko biba mu gihugu, bari biyumviriye gutangura ibikorwa vyabo imbere, ariko haragira umuntu aciye ubwenge arababwira ati mu bari babahaye indaro arababwira ati ewe jewe mbona umengo ku bintu bijanye na politike mushobora kuba mutaritegura neza. Urugamba sugumuheto gusa, mu gihe utaramenya igihugu ico uzogikoza urakironka. Ugufata igihugu ni kimwe, ico gikoza n'ikindi. Akarorero nibijya biriko biraba mu Burundi. Barya abantu baje kugwana bavuga ati twebwe tukeneye gukura intwaro y'abatutsi, intwaro y'abanyabururi, twikure ko igisoda kibi kitugirira nabi. Nta muntu rero yigera ashika ahantu atigeze agomba kuja. Barya ivyabo barakwije. Umuntu azoba arondera ko iterambere, umuntu azoba arondera ko imibano myiza mu bantu, azoba agomba kubatwara abantu nabone batigeze biyumvira. Umuntu amaze kumva CNDD iriko iravuga umugambi wo kunywanisha abarundi, umugambi wo guteza imbere igihugu, nta shusho ry'igihugu giteye imbere bigeze biyumvira, kubera ama objectif yabo yari hafi. Jewe narigeze kuba ndi mu gihugu kimwe, haraza umuntu ati injira mu muhari wacu. Akabwira nti jewe ndi umurundi, n'ivyo ubundi mugateka kazina muntu, ariko
nta kintu na kimwe kivuga yuko imyaka yose nzokwama nzirikiwe ahantu mu gihe nobona inzira nziza yo gukingira agateka kazina muntu ari yindi ishobora kuyifata ntabarumbarira acatangura kumbarira ngo urumva ngo dutegerezwa gukura intwari ihari ngo kandi ntiwumvirize banaka nabwira nti reka kumbwira banaka banza unyibarire wewe imigambi yawe niyi hamwe woshika igihugu uzokigira gute habuye ibiriho wategekanije iki cohasubirira uburundi ububona gute umaze gushika tambwira ngo ivyo tuzovyiga tuhashitse ambwira nti rero umunsi mwamara kubona intumbero y'iyo mujo uzumbarire n'ahandi zishobora gukurikira ikintu vision ihagararira obudimire rero ikintu nagomba kuvuga abantu harageze yuko bagira maturité bakarengera les émotions bakarengera ishavu jewe haraho numviriza abantu bakavuga ukamenga umubabaro dufise wonyene urakwiye kugira ngo dukize sivyo na buhoro buhoro azokenera strategie yo kurengera uwo mubabaro kugira ngo kumbura ivyo bikomere tuzobikande hari ubutungane bushobora gutunganiriza bose naye handi kwidoga kuvuga umubabaro ufise ni ikintu ciza nko kuba psychologue bavuga bati umuntu nasohore izo ngorane kugira plaidoyer ni vyiza mugabo ntishobora kuba projet de société kuko nkuko namye ndabivuga igihugu kizokizwa n'abarundi nikizokizwa n'ubwoko bumwe nikizokizwa n'umubabaro dufise kizokizwa n'ukuntu tworaba ingene haboneka igihugu uwo mubabaro utazobamwo tugashobora no kuraba ingene dukiza ibikomere bisanzwe biri mu gihugu ivyo rero leta irashobora gukoresha uburyo bwose ifise irashobora kugira abantu igirira nabi uno munsi hafashwa abo byo barimwo ntavyo nzi ishobora no gufata n'abandi mugabo igihe cose abanyagihugu bazoba bacugwa na bufuni na buhoro igihugu umugambwe ukavuga ngo nico gihugu abanyagihugu ukabakenesha ukabona yuko abanyagihugu bategerezwa kubanza gusega leta kugira babeho iyo leta nta kazoza kanininya ifise ikintu gihambaye nuko abantu botangura kwiyumvira bati iyi ntwaro ko twabonye ivyo yakoze ko twabonye nakahise intwaro yoshobora gukosora amakosa yakoze yo bimeze gute abantu rero kumbure harabavyumviriye nkaba ntabizi bambabarire kumbure harababona yuko iyo metode atari yo nziza musi bogira ico bashitseko akaba miracle mugaje miracle sinkizemera mbona zidaherutse nahone nobishima mugabo abantu bagerageze bareke gukoreshwa n'ishavu bamenye ko hakora strategie hakora ibintu bitandukanye muri make nta byinshi je mfise sindi umuhinga novuga ngo ndigisha ngo umuhinga muri ibi canke biri ariko niciyumviro canje nibaza ko abantu bose bakwiye kuraba bati mbega inzira niyihe intumbero niyihe hanyuma umuntu akaraba ingene iyo ntumbero ayishikako mugantu tuvuga ngo ngire mbanze niruke nk'umuntu bavuze ati dukeneye umuntu dutuma ibwami akiruka ati mbega ko agiye ati yarakeneye kuja ibwami kubera ivyo basanzwe bamuzimana iyo twamutumye hanyuma bati aterega agiye ntaramutuma rero imbere yo guhaguruka reka umuntu abanza amenye ikimujanye gira amahoro make murakoze Maître Dieudonné Pacifique nahazwe turagiye kurangiza havuzwe ibintu byinshi bikomeye harimo mbere n'ibishobora no gutera n'ubwoba umuntu ashobora kwibaza ati abantu babona debukirwa canke bagacika intege akabazo ni kakandi hokogwa iki cokogwa nande cokogwa gute akagohe mu vunira abarundi nakahe muri kino kiganiro ikintu ca mbere twatanguye kwerekana ni ingene iyi nzira yo gufata ibigwanisho kugira ngo abantu babohore igihugu iperereza naryo ryamenye kuyinjiramwo mu gushiraho ibiroberi vyo gusamaza vyo gukora iperereza hanyuma abantu batari bake bakabigwamwo
hari ababiguyemwo kubera ko binjiye muri ivyo biroberi nyene bitari vyo vyaba bijejwe gusamaza abantu, hari abandi babiguyemwo kubera ko bakurikiye abantu vy'ukuri mu mutima wabo bari bibaza ko bagiye gukiza igihugu mugabo batabanje kuvyitegurira neza ngo babone ico bagiyemo nyene ico arico n'ibibazo bihari uko bingana, ari naho na rya perereza rica ryinjiriramwo rikabamenya rikabica rikabamarira ababo. Twavuze nk'ibi bibazo vy'abahenzwe ko bashobora kuja kugura ibigwanisho mu Burundi bakaja kubigurira abo mw'iperereza babitumwe bakahahonera. Rero ikiganiro cari gitumbereye cane gufasha abarundi kumenya muri bene ivyo bibazo uko bakwiye kuza baravyifatamwo. Twavuze ko imbere y'ukwemera ko umuntu akubwiye ngo yashinze umuhari woshobora gukiza igihugu, hera kumuraba wenyene, mbega uyu muntu wenyene ariko arambwira ibi ndamuzi gute? Kahise kiwe ni kahise kuwahanganye n'ubutegetsi ko vy'ukuri ndamuzi mu guhangana n'ubutegetsi naho bitoba ari ivyo vy'intambara, n'imiburiburi ukaba ufise ico ukaba ukimuziko ukaba unamuzi. Hari igihe nigeze gutangara igihe kimwe umuntu umwe yadutse arabwira abantu ngo abashaka kugira ingwano nibanyandikire kuri Gmail, aratanga na adresse Gmail ngo abantu bomwandikirako. Uwo musi ndicara ndumviriza ibi bintu umuntu ariko arakina n'ibiki. Ibi bintu vy'intambara si bipfa kuvuganwa n'uwari we wese, abantu bobivugana ubwa mbere buba bazinanye, ntupfe kwakira uwo wumvise wese. Ejo namwumvise aramumenyesha amakuru yavuga gutya, naka namwumvise ari muri societe civile yavuga gutya, naka namwumvise canke ko nzi ko ari muri kiriya nzi ko gikora ivyo birakwiye ntibikwiye. Ivyo bibazo nibanze kuvuganwa n'abazinanye bamenyeranye bazinanye vy'ukuri n'intumbero zabo, umuntu ntapfe guhura n'ibije vyose ngo ibi turashobora kujana. Urumva turiko turavuga nka Rabini wamuhenze ko ari umuntu mu vy'ukuri batazinanye naho we yavuga ngo aramuzi kubera ko yabanye na murumuna we mu mpimba. Ico ni kimwe. Ica kabiri, abantu bosubira bakaraba ati mbega uyu muntu wowe afise vision iyihe? Ico Dieudonne aragisiguye neza, ati ntawoja mu gikorwa atanazi niyo ariko araja. Yavuze kuri CNDD-FDD, ku bwanje ndibaza ko rimwe mu makosa ingorane ikomeye dufise no kuba nyene twabona CNDD-FDD. CNDD-FDD yaratwaye nabi, turaronka abakuru b'igihugu bakora ibintu bitabaho, ku buryo twageze ku rugero umuntu wese mu Burundi asigaye yibaza ko yoshobora kuba umukuru w'igihugu. Umuntu akavuga ati nimba umukuru w'igihugu ari umuntu agenda kuvuga ko afise ivyarya, ko afise amatoni yuzuye ibifungurwa, akiyemera ko afise ibintu, ati none bijajeho vyonanira. Umuntu wese akibaza ko yoba umukuru w'igihugu. Ubu twarageze ahantu umuntu wese yibaza ati ko nabonye bajya bafashe umuheto bikatinda bikabashika nabo bafata igihugu. Buriya nkeka umuntu apfa gufata inkoho gusa igihugu akaba kironse. Twarageze aho hantu kubera mediocrite intwaro dufise uyu munsi yerekana, tugezaho abantu bibaza ko vyose bishoboka. Ariko ngomba kubabwira bantu munyumviriza, nimba koko mufata iyo nzira iyo turiko turavuga, banza basufata umwanya wo kuvuga uti uyu muntu afise iyihe vision. Mukanya natangaye Dieudonne ariko aravuga umuntu yabajije ikibazo, kuko nanje canshikiye uko nyene. Muri 2016 byarigeze gushikaho buri ndwi haba hariho umugwi mushasha umpamagara ngo twashinze ikiroberi ngo twashaka kudufasha. Umunsi umwe hampamagara abantu, umuntu arambwira hari ku munsi w'Imana, arambwira ngo twebwe turaba pasitori, nibaza ko ari bamwe bo kwa bamwe babisezerano, ngo twebwe turaba pasitori, ngo twiyumviye ngene twokiza igihugu, ngo rero ngo twashaka namwe mudushigikire igihugu tugikize. Ndamubaza, ntiwambwiye kuri pasitori? Tego. Hanyuma uno munsi ni ku munsi w'Imana. Ngwego. None byagenze gute uri pasitori aho kuja kwigisha Bibiliya uhitemwo ku munsi w'Imana kwigisha kurasa abantu? Uwo acarakupa carampeba. Ngiye kumutohoza ko usanga uwo muntu yari mu ibohero rya Gitega. Wari umugwi wa pasitori bari bapfungiye Gitega kandi bari muri ivyo nyene byabo bavuga ngo nabisezerano. Uwundi munsi uwundi arampamagara ati twebwe twitunganije umugwi wacu tugira tujya gutanga urugamba dushaka kudushigikire. Byamari ivyo aravuga, ahegeje ndamubaza nti rero dufate ko abaye igitangaro, ejo wotera
ugasanga igisirikare cy'u Burundi karabaye nta kikiriho, ugapfa kumera nk'ugerageje ukaje usanga wafashe Kayanza yose. Mbega niwasanga wayifashe, ivy'indero wavyumviriye mu Kayanza, ivy'amagara y'abantu wavyumviye mu Kayanza, ngene uzobikora? Wiyumva ndamwereka ibibazo bitari bike bica byaduka ubwo nyene wahafashe. Ngoya ngo ivyo ngo nahafashe ngo noca ndabahamagara mwese ngo mukaza kumbwira ingene ndabikora. Ndambwira nti nimba wiyumvira ko ugiye gufata umuheto ukaba utiyumva wowe nyene kuri umukuru w'igihugu afise umuti ku bibazo byose by'abarundi bazocamubaza bukeye, ntiharagera. Ivyo bintu si ivy'iwawe. Rero wa muntu umuntu aguhamagara ngo afashe imiheto ngo agira aje gukiza igihugu, hera kumubaza vy'ukuri agira kujane hehe, vy'ukuri ubuzima bwawe bwobwo abukingira gute? Kuko si ugupfa gutwara abantu ku rugamba nko kwihonero, n'abo bantu twari uriyumvira ingene bakingira naho urugamba ruhira kugira bugwishe. Ariko si ugupfa kuja kubahwata batwara ngo ni mupfe za n'abandi bapfe nza n'abandi bapfe. Nuko uwo muntu vy'ukuri afise umutima wo gukunda umuntu. Umuntu afata inkoho ngo agiye kubohoza igihugu, akwiye kuba umuntu wa mbere akunda ubuzima, ku buryo avuga ati jewe ntaco nemera gitwara ubuzima bw'abandi, ariko aho bigeze ndageza aho notanga ubwiwanje kugira abandi bakire. Nabo uwo muntu akunda umuntu aba ari we yumvira gufata umuheto. Nayo ubundi atameze uko ni wa wundi Perezida Museveni yita baca namaze kuvuga, wamubushe umwe wo kwica abantu gusa. Iyindi mpanuro Dieudonné yamaze kuyivuga turayihurizako. Ibi bintu by'abashaka gutanganwa, mutanganwa iki? Erega n'igihugu cya twese, uko wogira kose abikora azoteza kuduhamagara twese kugira tucubake. Nimba vy'ukuri ufise vision y'igihugu, rondera vision ihuza abantu benshi bashoboka, uve muri izo vision z'utugwi tugwanyana, twambikana ibara, ivyo bintu biveho. Umuntu atwereke ko afise vision yo gukunda abarundi bose. Nayo umuntu azinduka tuka abantu gusa, uyo muntu ntawe dukeneye, ntacyo azoba atuzaniye. Azotuzanira ibyo CNDD-FDD iri kwiragira, canke azokora bibi kurusha na CNDD-FDD. Nimba ikintu cyonyene kimunyonga ari urwanko n'inzigo, CNDD-FDD irabifise bihagije, ku buryo atawundi muntu kwiruka inyuma kubera ko aturatiye urwanko n'inzigo nawe. Ico ntaco vyoza kutumarira. Muri rusangi umuntu umva twahanuye cyane abanyagihugu bahendwa n'ivyo bintu, turahanuye nabo abashobora kwiyumvira politike iciye mu rugamba. Ariko kandi sinorangiza ntavuze kuco hejeje kumbwira uti mbega ntitwateye ubwoba abantu. Nta na gato twebwe bino bintu dukora tuyimazemo iyo myaka, ibi byose tubizi. Ntabwo twacitse intege zo kuja gukora bijya byose mwana dukora, kandi twabikoze ibi turiko turavuga uyu munsi tubizi ko bimeze gutyo, tuzi ko iryo perereza rituriko gutyo, tuzi ko mubo dukorana harimwe abakorera iperereza, tubizi neza ivyo byose. Ntabwo byaduciye intege, byaduhaye ingufu zo kubandanya kurusha. Turabizi ko baturondeye, turabizi ibyo bakoresha, turabizi, ariko ntibiduhagarika. Tuhamagarira abantu gusa kuba prudent. Abantu bari yangaje niba bayangaje kurusha nuko bari yangaje. Nimba ubundi wari yangaje wibaza ko uri kugwana n'ivyoroshe, aho n'ukuri woba wari warihenze. Bimenye ko urugamba ari urugamba rutoroshe, biguhe engagement isumbirije wari ufise, ariko uyijemwo uri prudent, uyijemwo ukanuye, uyijemwo utijajara. Nico numva norangiriza ko. Murakoze. Murakoze cyane Pacifique Nazwi. Ariko imbere yuko ngira dusezerana, Alice ngira iyo basubiza ijambo mukanza mugakingurukira umutumire mwasangiye ikiyago na bose bari batwitavye. Mbere mwibuke no gusaba imbabazi, ikiganiro cyacitse turamara iminota 10 tutaragaba ku murongo. Ego murakoze. Nabamvuga ntiyo naje muri kino kiganiro mu kurangiza ndaheza nkahindura ikoti nkava kuba umutumire nkatazubira kuba president wa Focode. Rero nagira nshimire ubwa mbere Maître Dieudonné yatwitavye, si ubwa mbere atwitavye, n'ikindi gihe hose twamutumiye yaratwitavye. N'ukuri turamukengurukiye, tukamukengurukira no ku byumviro birashe kandi bikomeye atanga mu biganiro. Igihe ariko aravuga ibyo kwiyubara, ariko navuze nti turabivuga ariko kandi ntibyama byoroshe. Jewe Dieudonné bashirashize ari mubo botuma bakandonka, uwotuma n'ibiperereza ryo mushobora akaba ari we rituma kundondera. Ndibaza ko Dieudonné yonshobora, canke naho no mucika bigoranye arinza bijamwe. Ari mubo nizigiye ko badashobora kuba muri bene ubwo bubwa,
bwo kuja kwica abandi no kwica ivyo kijije igihugu. Iperereza ntiryoroshe, hariho abo bitotworohera gukira, mugabo umuntu wese aguma akanuye. Rero ndamushimiye ku vyumviro bikomeye yatanze, ndashimiye mwebwe abamenyesha makuru mwama mwadufashije n'uyu munsi mwasubiye kwigora uko nyene ku munsi nk'uyu bitaba vyoroshe. Ndashimiye gose abitavye ikiganiro cyacu, hari abatwumvirije, biradutera intege iyo tubona ko mwatwitavye muri benshi, biraduha kumva ko ibyo turiko turakora bifise akamaro, bikadutuma twiyumvira n'ikiganiro gikurikira. Rero mwakoze gose, kandi tukabasaba ko mwana dufasha kugikwiragiza kugira uko mubikunda bishikire benshi bashoboka. Igiheruka narumvise ko cyashikiriye abantu benshi cyane, benshi hoturu twaronse nini cyane, n'ubu mubandanye mufasha abantu kumenya ibi turiko turavuga. Ndashimira gose umwe wese yafashe umwanya agahamagara akatubwira, hari abo byakunze nabo bitashobotse. Ku buryo bwiharije ndashimiye Medare Muhiza, twamuvuze ko kandi twakaze turiko turamwishura, mugabo kandi nimba bamutumye canke batamutumye ntavyo nzi, ico bikoze tuba twifuza ko nabo mu rundi ruhande bitaba ibiganiro byacu. Twebwe tuba tuvyifuza, ni kenshi abantu batubaza ngo ni kuki muza musa mwese muri abo muri societe civile, mwese turaze ibyo muvuga ku butegetsi, kubera iki mutazanye bajyaho mu rundi ruhande? Abo mu rundi ruhande babura kuko batemera kutwitaba. Rero kuba nka Muhiza afata iyo courage akaza akavuga, ni kuri je ndamushimiye vyumva, ariko dushima ko mu rundi ruhande nabo nyene boza baritaba bakaduha uko bobo babibona ibyo tuba turiko turavuga ko, kuko impera n'imperuka resistance yacu ntitumbereye kugwanya umugwi w'abarundi zaba imbonera kure z'abandi. Resistance yacu itumbereye kubaka uburundi bw'abarundi bose, aho twese, yaba jewe, yaba Muhiza, yaba Ndayishimiye, yaba nde, twese tuzoba mu gihugu kitwubahiriza nk'abana b'u Burundi, twese twubahirije co kimwe n'amategeko y'igihugu. Ico nico tugwanira. Rero ndamukengurukiye, nkashimira abafashije mu buhinga, nkasaba n'imbabazi nk'uko mwarimu bivuze, ingorane yabaye mu buhinga bw'ivyuma, ikiganiro kugacika. Murakoze. Ego murakoze Pacifique, reka dushimire cane kandi abafashe ijambo kugira ngo baze ibibazo kandi baterere. Kadushimire Dignité Bigirimana Innocent, by'umwihariko dushimire Medare Muhiza nk'uko perezida aje kubivuga. Turamusavye nuko yohimiriza n'abandi, turakeneye n'ivyiyumviro vyo ku rundi ruhande kugira ngo tuze turahanahana ivyiyumviro bivuye ku mpande zose. Turashimiye kandi Rene Butari, Honorable Wilson Bonfils Niyongere, Ambassadeur Sukanangai, Ndorere Mugisharno, Andris Pavlov, XP Ndondeza Mangetengete hamwe na Fabrice Buntu bashoboye guterera muri kino kiganiro. Abataronse amajambo nabo nyene batwihanganire, abakunzi ntibahera mu bindi bazorironka mu kindi kiganiro. Twibutse kandi rero ko kino kiganiro mwariko muragikurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi za Focode zose, ari kuri Facebook na YouTube, kandi mushobora no kuzogisanga kuri izo mbuga mukabandanya mugikwiragiza nkuko baje kubishikiriza, kugira ngo abatari bake bashobore gushikirwa n'izi mpanuro zitanzwe muri kino kiganiro. Dushimire mugenzi wacu Floribert Nisabwe yari mu buhinga bw'ivyuma, na Gordien Niyunge ko yaragishigikiye. Floribert Niyunge ko niho nkuru bambe nawe wenda gushimire twafatikanije muri kino kiganiro. Ego Alice, nkuko Pacifique yadushimiye, reka nanje ndabashimire. Reka Pacifique namwe tubashimire ku mwanya mwamaze muriko muratanga umucyo no kwishura ibibazo by'abari ko baradukwikira. Mwakoze kutwitaba namwe, nubwo mwavuze ko twaje guterera umuganda. Reka tubashimire, mwakoze kutwitaba muri kino kiganiro. Ariko Pacifique ariko aranyumva, ariko kandi reka nshimire na Dieudonné Bashirahishize, mwakoze ku mwanya twabatwaye, ikiganiro cyamaze umwanya munini. Mwakoze kuba mwihanganye Dieudonné Bashirahishize, munagaruka kandi cyari cyacitse. Murakoze gose, mwakoze kudutumira, twayaze kumbure impanuro twatanze ntizizobura zifasha. Ndakengurukiye Pacifique twasangiye ikiganiro, imisi yose yo dusangiye ikiganiro umuntu agenda yungutse. Turashimiye abatwumvirije, kandi nimwasubira kudutumira neza tuzogaruka. Murakoze cyane. Murakoze no kuba mudushize mu muhango. Pacifique namwe ndabakengurukire, mwakoze namwe kuba mwigoye muguma mugaruka nubwo bitatworohereje mu buhinga bw'ivyuma. Murakoze gose, mugira ijoro ryiza.
Ijoro ryiza kuri mwebwe mwese mwadukurikiranye muri kino kiganiro. Ndashimiye kandi Alice Hakizimana, Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana twakemesheje. Turashimiye kandi azamuvuze Gordier Niyunge ko cyo kimwe n'abadufashije bose. Amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe naho mu kiganiro kizokurikira.